Radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere genekerezo rya 8 munyonyo umwaka wa 2021 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urwego rw'iperereza mu Burundi nigwo ruri kwisonga mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Ishyirahamwe Fokode mu mugambi waryo ndondeza rikaba rimaze guharura abagera ku 60 kuva umwaka uheze Varisito Ndayishimiye afashe ubutegetsi. Mbere nuno munsi wa mbere hari umuntu yanyurujwe mu gisagara ca Bujumbura n'abantu bambaye igipolisi. Uwo muntu akaba yahoze akora mu Nyamiramabi. Abaharanira ko abigeme n'abakenyezi botorana ngo nibazeruke. Umukuru w'inama nshingamateka Gelase Ndabirabe aherutse gushikiriza ko inama nshingamateka arongoye itazorota yemeza itegeko ryo gutorana ivyiyamirizwa n'urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Amakomine ya Burambi na Rumonge mu bumanuko bw'igihugu avugwamwo imyerekano ya gisirikare igirwa n'ugwaruka rw'imbonerakure. Abanyagihugu bakaba bateye ubwoba kuko baca bibuka akayitiye k'intambara muri ivyo bice. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanyisase mwidonido sangwe kazi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org. Amakuru twabateguriye tuyahere mu yajanye n'agateka kazi na muntu. Umuntu yahoze mu gipolisi c'u Burundi yanyurujwe kuri uyu munsi wa mbere n'abantu muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru atangwa n'ababibonye avuga ko uwo muntu yanyurujwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi bari mu modoka. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Parfait Mudasigana. Innocent Girukwigomba niwe yanyurujwe kuri uyu wa mbere muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura igihe cy'isaha y'indwi z'umutaga. Nkuko bivugwa na bamwe mu begereye umuryango wiwe, uyo yanyurujwe yahoze ari Nyamiramabi mu gipolisi c'u Burundi. Ababonye aho ivyo vyabereye bavuga ko uyo Girukwigomba Innocent yahamagawe kuri telefone n'umuntu atamenyekanye. Uyo nawe agiye kwitaba haciye haza imodoka ifise imparati IA 3077. Iyo nayo ngo yarimwo abantu, harimwo babiri muri bo bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi, ariko guca bamuterera mu modoka iyo nayo ikirirukanga. Ayo makuru nyene avuga ko uyo yahoze mu gipolisi c'u Burundi iryo rigize kabiri anyuruzwa, kuko ngo yaheruka kurekurwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu mu gihe yari yafashwe nk'uko nyene mu mwaka wa 2016. Ico gihe yafatwa akaba yari Nyamiramabi yakorera muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango wa Girukwigomba Innocent uvuga ko utazi ico wabo azira kuva mu mwaka wa 2016 gushika uyu munsi. Basaba igipolisi hamwe n'ubutungane kubereka uwabo nico yagirizwa kandi umutekano wiwe ukubahirizwa. Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye Petero Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi, tumubaze ibijanye n'inyuruzwa rya Innocent Girukwigomba, ariko turamukena. Urakoze Parfait Mudasigana. Tubandanye n'amakuru twabateguriye mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abantu barenga 60 barabuzwe irengero nyuma yaho banyurujwe n'inzego zitandukanye z'igihugu kuva Varisito Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Ivyo bivugwa na Pacifique Ninahazwe arongoye isekeza ndondeza. Arerekana ingene iperereza rya gisirikare rifise ruhara muri ubwo bukozi bw'ikibi. Kurikira Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza. Ibintu bitera bimera nka bishasha muri ivyo byo kunyuruza abantu mu Burundi. Umuntu yovuga ubwa mbere nk'uruhara rudasanzwe rusigaye rufiswe n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abasivile. Imbere ivyo bintu byo kunyuruza byaboneka cyane mu iperereza rijya risanzwe ry'igisivile nyene rijya twita Service National de Renseignement, bari bifatanije n'imbonerakure zitandukanye mu gihugu. Ariko muri kino gihe hari abantu benshi bo muri iryo perereza twahora tuguma twumva aribo banyuruje abantu, nk'abitwa nk'aba Kazungu, nk'aba Nkoroka, nk'aba Atia Nduwimana n'abandi. Muri kino kiringo ayo mazina ntakigaruka gose mu bijyanye n'abantu bariko baranyuruzwa, kandi byo kunyuruza byo bitera bifata umurindi usumba n'uwo twabona mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza.
ubu abantu bari imbere gose muri ivyo bintu ni urwego rw'iperereza rya gisirikare rujya bita G2 rusanzwe rutwagwa na Colonel Ernest Musaba afadikanije n'abandi aho hari nk'izina rikunze kandi kuvugwa ko riri mu batunganya ivyo bintu nk'iryo witwa Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru. Iperereza rya gisirikare rikaca kandi rinakorana n'ico bita police militaire ariho abantu benshi banyuruzwa bagenda bagapfungirwa bakanasohorwa bagenda kwicwa. Dusanga abantu benshi banyuruzwa n'iryo perereza ry'igisirikare baba ari abanywanyi ba MSD rimwe na rimwe baba bakekwa ngo kuba bakorana ngo n'imigwi y'abagwanyi, hakaba kandi n'abanywanyi ba CNL. Nk'izina abantu bose baca bibuka rya vuba ni izina rya Eliya Ngomirakiza umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Uyu murazi ko yafashwe n'umusirikare azwi, amakuru dufite nuko amaze gufatwa yaciye ajyanwa mu iperereza ry'igisirikare, ku mugoroba bamusohokana baja kumutwara mu rukoko aho bivuga ko yoba yaraniciwe. Hari ubundi burorero bwinshi rero nk'abitwa Babadogomba, Jean Marie Vianney n'abamunyuruje no mu gipolisi babamenye, ariko ubona ko atankurikizi vyahejeje ngo bigire, n'abandi batari bake. Ngo n'abanywanyi ba CNDD-FDD bari mu bamaze iminsi banyuruzwa bakabugwa irengero nk'uko bibandanya bivugwa na Pacifique nini nahazwe. Bobo aho bitandukaniye n'aba bo muri CNL na MSD nuko bo baboneka banyuruzwa n'imbonerakure. Ico kiratangaje, ni nk'inyuruzwa rya Pasitori Joseph Sinzubwenge wo mu Ruzo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga, yanyurujwe n'imbonerakure zizwi zaho hantu, zibiri ziranafatwa ajanwa mu modoka y'utwara imbonerakure muri komine Giteranyi, mu nyuma utwara imbonerakure mu ntara ya Muyinga agaruka kugirisha inama ku mutumba wa Ruzo gutera ubwoba abanyagihugu ngo ntihagire usubira kuvuga ko uwo mupasitori yanyurujwe. Aho nyine Muyinga haranyurujwe umukozi w'ishyirahamwe rya Eklezia Katolika rirabye by'iterambere muri diocese ya Muyinga uwitwa Eustache Miburo, nawe nyene yari umunywanyi wa CNDD-FDD anakomeye, kandi amakuru dufise nawe yanyurujwe n'imbonerakure nyene. Haranyurujwe n'abantu babadandaza ariko banywanyi ba CNDD-FDD, ni nka Jean Berkimas Nduwayo batazira Juma yahoze akora mu kigo Mezo Shalom, aheruka kunyuruzwa mu kwezi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi, inyuma y'iminsi 3 gusa umukuru w'igipolisi amubwiye ko azohigura. Hari kandi uwundi mudandaza yitwa Desire Nzambimana, nawe aherutse kunyuruzwa mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura, naho nyene abamunyuruje amakuru dufise n'abantu b'imbonerakure dusanzwe dufise mu yandi madosiye y'abantu bagiye barafatwa bakabugwa irengero. Hari kandi umusore yitwa Isaac Nduwimana ava mu ntara ya Gitega yahora yiga muri Kenya, yanyurujwe mu gihe yari mu kiruhuko mu Burundi haji Bujumbura kuri messe y'abasirikare. Rero ivyo bintu biratangaje, ntitwari tumenyereye ko abasendefted nabo bagenda banyuruzwa gutyo. Bobo mbere niyo banyurujwe bamwe bamwe haranasabwa n'amafaranga imiryango kugira ngo vyitwe ko ari ibintu by'ubusuma, ariko muri rusange ico umuntu yovuga nuko bino bintu byo kunyuruza abantu bidahagaze ntawe bizosiga, kuko uravye urwo rugero biriko nabo bifata bishobora gufata umurundi wari we wese umwanya wari wose. Kuvyerekeye uruhara rw'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero, twarondeye kuri telefone umuvugizi wa gisirikare Floribert Biyereke ariko ntitwamuronse. Radio Inzamba mu makuru ajanye no gutihanganira muri politike, abanywanyi b'umugambwe CNL baraye bankiwe kugira inama. Abanywanyi b'umugambwe bo muri komine Vugizo intara ya Makamba bakaba baraye babujijwe gukora inama ku ngoro yabo iri ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Vugizo. Nk'uko amakuru dukura ngaho Ivugizo abivuga, abanywanyi 40 b'umugambwe CNL bagize inzego zitandukanye zo mugambwe muri komine Vugizo bakaba aribo bari bagiye gukora iyo nama. Musanteri wa Vugizo Gerard Hakizimana akaba ariwe yabankiye gukora iyo nama, bakaba yaciye ateye igipolisi guhagarika iyo nama. Iyo ngingo ya Musanteri Gerard Hakizimana ikaba yiyamirizwa n'abarongoye umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu babicishije mu itangazo basohoye ku rubuga rwabo rwa Twitter. Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera Musanteri wa komine Vugizo ariko ntivyakunze kuko telefone yiwe yari yugaye.
haravugwa imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD makomine ya Burambi na Rumonge mu ntara ya Rumonge. Iyo myerekano irateye amakenga abanyagihugu, aho mbere bagira ubwoba cane kuko bica bibibutsa imyaka bamaze mu ntambara. Basaba abategetsi mu gipolisi no mu gisirikare guhagarika ivyo bikorwa vy'imbonerakure. Ni inkuru twateguwe na Trifine Kaniwabo. Iyo myimenyerezo ya gisirikare ikorerwa ku mutumba wa Rumonyi uri muri zone Mariza ya komine Burambi, ku mutumba Rutwenzi wa zone Minago, hamwe n'ahitwa Kayengwe muri komine Rumonge. Amasoko ya radio Inzamba agateka kawe muri ivyo bice amenyesha ko iyo myimenyerezo ikorwa mw'ijoro mu masaha y'ubuca, bigakorerwa ku bibuga vy'amashure. Ku Rutwenzi iyo myimenyerezo ikorerwa hafi y'isengero Vivante, mu Minago naho ivyo bikorwa bibera ahitwa Kayengwe. Ayo makuru avuga ko abakoresha iyo myimenyerezo harimo uwasubijwe mu buzima busanzwe yitwa Asani batazira tegisi. Izo mbonerakure zikoreshwa iyo myimenyerezo ziba ari 80 canke 100 ku kibuga kimwe cose. Bamwe muri izo mbonerakure bavuga ko bigishwa koza, gusambura no kubaka inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov na pistole. Bakigishwa kandi ingene batera ibisasu vyitwa grenade. Bavuga kandi ko bigishwa gutambuka gisirikare. Mu gihe baba bariko barakora iyo myimenyerezo, amayira yose aca ngaho abayugawe n'ababa bacaguwe ngo bacunge ntihagire umuntu n'umwe atabarimwo ashobora kuhaca ngo amenye ibiba biriko birakorerwaho. Abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko ivyizo nyigisho za gisirikare bibatera ubwoba bwinshi, bituma baca bibuka imyaka irenga 10 bamaze mu ntambara, aho amakomine y'iyo ntara kuva muri Gitugutu umwaka wa 1993 kugeza mu mwaka w'2007 yarameze nk'ikibuga c'intambara. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ngo agire ico ashikirije kubivugwa n'abo banyagihugu arongoye, ariko ntitwashoboye kumuronka. Arakoze Trifine Kaniwabo. mu kanya amakuru twabateguriye tuza kuyabandaniriza mu gisata c'abakenyezi. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza, uwikingije arashobora kwandura, nawe agashobora kwanduza abandi. Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe. Ivyo gutorana kw'abakenyezi mu Burundi biracari kure nk'ukwezi. Leta n'ubu irabandanya ibitera ivyatsi. Urongoye inama nshingamateka Gelase Daniel Ndabirabe igihe ariko agirisha inama abarongoye amadini mu ntara ya Muramvya mu mpera z'indwiheze, yavuze ko atategeko yo gutorana barota bashiraho. Reka iyo nkuru tuyibaze Frank Kazi. Ngo abakenyezi baharanira gutorana nta kindi bashaka atari ugutitura imico y'ikirundi. Abo nabo Gelase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka avuga ko atabandi ari abakenyezi bize kandi bakaba mu miji. Akavuga ko abandi barundi bose bo atavyo bashaka, ngo kuko vyaba bivyara akarambaraye. Ngo ivyo bikaba vyavuye mu matohoza leta yakoze. Ibintu byo gutorana ndazi ko mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe mu muji, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi. Muri leta baragerageje kubibaza abene gihugu bose baravuga bati oya, atire kare ati nimushiraho ibwirizwa itegeko bituma abakenyezi batorana, abakobwa batorana iwabo, ati hazoba ingorane zidasanzwe, ati ubuho nyene baricana, ati camwibaza nimushiraho iryo tegeko. Ku bwa Gelase Ndabirabe ngo ntiharagera rero ku itegeko ryo gutorana rishigwaho kubera koba ari guca kubiri n'imico. Ibintu byo gutorana nitwanka abashiki bacu oya, ariko uko imigenzo y'abarundi meze ntiharagera aho twovuga ngo dushireho ibyirizwa ryo gutorana.
nayo ngo abigeme n'abakenyezi bashingishije imanza basaba kugabana, uwarongoye inama nshingamateka yahejeje avuga ngo nibateshwe bate, aca asaba ko izo manza zocibwa ngo hisunzwe amategeko ahari. Ivyashikirijwe na Gelase Ndabirabe bijanye n'ingendo ubutegetsi bumaze igihe bugenderako, vyibutsa amajambo nyakwigendera Petero Nziza nawe nyene yari yigeze gukoresha, aho yari yavuze ko atazokwigera ashiraho itegeko ryo gutorana. Urakoze Frankaze, ngo amajambo y'urongoye inama nshingamateka ateye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'intambwe igihugu kimaze kugerako mu bijanye no kunganisha abagabo n'abagore imbere y'amategeko. Ivyo bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Kubwa Marie Louise Baricako ngo ubu leta nta kindi yokora atari ukwiga neza ingene aho gateka k'abakenyezi ko kubahirizwa. Dutega amatwi Marie Louise Baricako. Kumva umuntu atwara urwego rushinga amategeko y'igihugu yihakana ibice 52% by'abarundi ngo ntibagahabwe ikibanza mu bitwa abanyagihugu canke abenegihugu nk'uko bakunda kubivuga, ni ibintu atanumwe yovyumva. Ku by'ukuri ubiravye neza yaravuguruje igihugu, kuko igihugu caramaze kwemeza kuba kera mu ibwirizwa shingiro no mu mategeko yagiye arashingwa ku Burundi bwemeje agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme, ukunganishwa kw'abagabo n'abagore, kutabakumira. None arabihakanye, sinzi ko ayo mategeko yaramaze gushingwa azoca yafuta. Yavuze ivy'imico n'akaranga by'u Burundi, ndibaza ko abagabo batarusha abakenyezi kubisonera gushika ubu. Ico yarakwiye kumenya nuko imico n'akaranga bijana n'ibihe birahinduka uko imyaka igenda. Nibutse muturero tumwe muribuka ko kera bigeme bataja mu ishuri, ubu bariga. Umukenyezi ntiyavuga ijambo ngo inkoko kazi ntiyobika mu isaki kiriho. Ubu turavuga ijambo kandi tukarishobora. Nukuri nyakubahwa Gelase yarakwiye kubimenya ko ibintu byahindutse. Akandi karorero mu mico ya kera, umugabo niwe yatunga urugo, niwe yagaburira umuryango. None mwomumbariza ingene bimeze ubu, ntakuyobihindura navyo nyene ko yumva bibohindura kugira ngo Uburundi ntibujane n'ibihe. Ikindi yavuze ngo ivyo bintu byazanye abize ngo bagomba kugumura abantu. Mbega harya nituja mu ishure ngo twige duhumuke tubone kure kugira dufashe igihugu? Ubu tugira duhogwe ko twize nuko twifuza iterambere. Turasavye abajejwe Burundi basubiza agatima mpembero, babone ko bitagishobotse gukumira abakenyezi n'abigeme, ahubwo akunde tubiyage, tubifadikanye, twigire hamwe uburyo bwiza bwo kubikora ku neza ya bose. Ikibereye nuko atawurenganywa, atakindi na kimwe ahagarariye atari neza y'igihugu. Makuru ajanye n'ivyerekeye ubutunzi, amafaranga agera ku miliyoni 76 z'amadolari y'abanyamerika niyo ngurane higa FMI cahaye Burundi mu ntumbero gushigikira imigambi ya leta. Ivyo vyashikirijwe na Domitien ndiho kubgayo, umushikiranganje w'iga ca leta kuri uyu wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ubwo umushikiranganje iyo ngurane ugiye gusahiriza ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke. Dutega amatwi umushikiranganje Domitien ndiho kubgayo. Iyo ngurane yiyongera ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amafaranga Uburundi bwaherewe n'ico kigega kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka zikiza gihanze isi yose cya COVID-19. Byongeye hari n'ayandi mafaranga yababa imiliyoni 211 z'abanyamerika aheruka guhabwa Burundi mu ngingo nyene iheruka kwemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI ngo ibihugu bigihurikiyemo bishigikirwe muri ibi bihe vya coronavirus. Aho hari muri myandagaro 2021. Ubwo buryo bwose ico kigega cahaye igihugu c'u Burundi butuma ububiko bw'amafaranga mvamakungu bwisununura, eka mbere ndetse bigaca binoroha gutunganya imigambi y'iterambere itandukanye hatibagiwe guhangana n'ikiza ca COVID-19.
byongeye bica binoroha kunganisha ibisata by'iterambere ry'igihugu nk'uko bisanzwe biri mu ntumbero Uburundi bwihaye ku bijanye n'uko ubutunzi bw'igihugu koshika ku ntambwe ishimishije. Uretse ko ayo mafaranga azaniye akarusho ku bijyanye n'uburyo bwari busanzwe bwarategekanijwe na leta hamwe no ku bubiko bw'amafaranga mvamakungu, hariho n'ikindi ciza tutokwirengagiza, nuko ayo mafaranga azoshigikira ishirwa mu ngiro rya politike y'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe no kuyahererekana. Byongeye ibyo bizobonekera cyane mu gusununura ubushobozi ibanki nkuru y'igihugu ifise mwiboneka ry'amafaranga mvamakungu, mwikurikiranwa ry'ingene hatobura uburyo ibisata bizana iterambere bihabwa, hatibagiwe uko ibyo bisata byoronka bitagoranye ibikoresho bikenewe ngo hakorwe imigambi y'iterambere. Ubwo buryo Uburundi bwahawe n'ikigega mpuzamakungu FMI bushobora gukabura n'abandi basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, eka mbere n'abifuza kuzana imitahe mu gihugu, maze Uburundi bukahatorera akoyoko ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu hamwe no guha ubuzi abenegihugu. Mu ncamake, ingendo Burundi bwari busanganwe zo gushira inguvu cyane mu bisata by'ubutunzi zica zishigikirwa. Ano makuru twabateguriye tuyasozerere makuru y'inkino. Imigwi Sisters na SOS niyo yarayitahukanye ibikombe by'inkino zibanziriza ihiganwa rya handball mu gisagara ca Bujumbura. Umupira w'amaguru naho Bumamuru niyo iri mu kibanza ca mbere mu nkino zihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'inyuma y'umunsi ugira 11. Inkuru dushikirizwa na George Nimenya. Ibitsindo 22 nibyo byabonetse mu nkino 8 zakinywe kuri uno munsi ugira 11 wihiganwa. Ibitsindo byinshi byo kuri uwo munsi byabonetse mu rukino rwahuje Kayanza United na Burundi Sport Dynamique, aho iyo migwi yavanye inganije ibitsindo 3 ku bindi. Mu rukino nabwo rwari rwiteze n'abantu benshi hagati ya Egenwa na Musyaje Ngozi, umugwi Makamba niho watahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-1. Mu zindi nkino nazo zabaye Vitaro yanganije na Flambeau d'Orest itsindo 1-0. Musongati inganya na Olympique Star ubusa ku bundi. Top Junior yatsinze Rekroko ibitsindo 3-2. Rukinzo itsinda Flambeau d'Orest ibitsindo 2-1. Atletico niyo yari yahiye Buja City mu kuyitsinda ibitsindo 2-0. Nayo Bumamuru itsinda Royal FC igitindo 1-0. Uwo mugwi w'intara ya Cibitoke ubona kwigumira mu kibanza ca mbere n'amanota 26, ugakurikirwa na Atletico niyo na Musongati zinganya amanota 19. Mu bibanza bitatu vya nyuma hari Buja City n'amanota 11, Kayanza United ifise amanota 7, agahereza Rekroko ya nyuma n'amanota 4 muri 33. Mu mupira w'amaguru nyene abakinyi ba mbere b'intamba mu rugamba baraye bashitse ya Itari muri Turiki, aho mu guzeruka y'igihugu w'u Burundi uzokina inkino zibiri za kivandimwe. Itariki 10 bazokina na Komor, na itariki 13 bakine na Birimani. Nakajyo kuri Rebellion ndi kuri yo ko gusezera abakinyi bo mu guserukira gihugu. Uwo asanzwe arongoye umugambo SNDFDD akaba yaraye atangaje ku mugaragaro ko atazokwitoza mu mabanga yo kurongora ishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Agiye kuzosubirirwa na Alexandre Muyenge arongoye igipolisi gikingira inzego za leta atabo bazohiganwa mu matora atekarejwe igerekezo rya 5 z'ukwezi kwa12 muri uwo mwaka nyene. Muri handball naho kuri uno w'Imana niho hasozegwa inkino zibanzira ihiganwa. Mu bagabo igikombe cyatwawe na SOS itsinda intwari ku bitsindo 32-31. Mu bigeme naho igikombe cyatwawe na Sisters yirahiye Rumuri mu kwitsinda ibitsindo 16-8. Nino ngaha dushiye turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari duteze abiri, bakoze bagenzi bacu bafashije kubategurira ano makuru. Mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze, muze kugira umugoroba mwiza.